neza cyane Paraguay yariko iratsindwa neza cyane na equipe ya Colombia witwa y'umusore mwiza cyane wa equipe ya River Plate Ruiz Diaz. Tsindo kimwe cyane cyatsinzwe witwa Bore kuri penalty. Tsinda yateye penalty ku munota wa gatatu wonyene ariko match iza kubirangira ari gitsindo kimwe kubusa. Equateur bariko baratsinda equipe ya Chili abitwa ba Alexis Sanchez kase bandanye kuba bikomera ibintu bandanye kuba ari bibi cyane. Equateur yabitwa ba wo musore mwiza cyane wa equipe ya Chelsea ndavuga Moses Wakera wa equipe ya Brighton Moses Caicedo gaterekamo bitwa ba Estupinani abasore nabo bameze neza cyane bona baje bafatira equipe ya Chelsea bayitereka mu gitsindo kimwe kubusa Irigwe baje batereka mu gitsindo bigera kuri bitatu batsinda equipe ya Bolivia ibitsindo bitatu kubusa Darwin Nunez aterekamo double imeze neza cyane ariko yari na tour imeze neza cyane witwa Luis Suarez yari yagarutse neza muri selection ya Uruguay equipe ya Irigwe Marcelo Bielsa n'abasore biwe bona apologize babananje kugenda babyitwaramo neza cyane. Ni Marcelo Bielsa uvuga ngo nawe amaze kuba yishyira mu icyo cyizere kuko raba yari umumenyereza wa Argentine. Amaze kuba umumenyereza wa Argentine araza yashimwa n'ikipe ya Riz mu Bwongereza yanagiye natugaragariza ikipe yayikuye muri championship arayiduza ari wo mwaka wabo wa mbere sinuka kumengo ari muri 2020 baraza barayiduza iyo Riz rero iza kugera nizo mpano kuko naba Calvin Phillips bose niyo bari shishira ko n'abasore bese bagiye batandukanye kandi bari mu musore Marcelo Bielsa azi nawe football novuga ngo ari mu basore bari mu bamenyereza b'abatactician ngaha novuga ngo bari bagenda babyitwamo neza inyuma ya ba Xabi Alonso ushiraho n'uyu Marcelo Bielsa rero ni ikipe novuga ngo ni ikipe azi ni ikipe amenyereye gose amenyereye niriya higanwa ry'uwabo ryo muri America du Sud kuko ni higanwa novuga ngo bakoresha ingufu nyinshi kandi rakagira nico kintu novuga ngo kimuha avantage afise nabo basore bwana basore bameze neza kandi bakiri bato rero afise squad kandi imeze neza rero kandi ikipe ushira ko experience yiwiwe yagomba kubona amanota 3 yagomba kuba abona ayo manota agera kuri 3 ni equipe yande ni equipe ya Uruguay ubona ko ino qualification bari kubabandanya babyitwaramo neza cyane Marcelo Bielsa ubona ko ari mu kazi kagenda akameze neza cyane Peru bariko baranganya na Venezuela igitsina kimwe kukindi bona apologize nako bona Enrique ni Peru na Venezuela amanota baje kuba banayanganya ariko ni na Peru dukunze kuba tubona kenshi mu gikombe cy'isi bona Enrique ugiye kuraba iyi Peru ni equipe ona neza ko bakina je collectif nayo mpamvu ubona ya miron qualification ya Coupe du Monde ugiye kuraba n'aya ma equipe za Argentine za Brazil cyangwa za Uruguay urana kwizigora cyane kuko ni equipe ubona neza yuko ikinira hamwe bitandukanye cyane n'aya ma equipe ya za Brazil uzobona buri mukinyi wese abagomba kwigaragaza muri equipe kugira aboneka ko yabikoze neza buri mukinyi wese agomba igitsindo mu ugiye kuraba iyi Peru ni equipe ubona neza yuko ikorera hamwe buri wese atsinze abona neza yuko hari nibo baharanira victoire ahanini bobo baba bagenda baharanira victoire ini match yari itezwe n'abantu benshi ni match ya equipe ya Brazilia ndetse na equipe yane na equipe ya Argentina Maracanã Stadium stade nziza cyane stade nini benshi barayibuka 2010 na kangahe hari ya 2014 equipe ya Brazil kabisa yabonera ko amakuba bitsindo byose kabisa batsindwa n'igihugu cy'Ubudage kabisa bababaza bikomeye cyane bari kuri Maracanã Stadium ndetse neza mu gisagara ca Rio de Janeiro igisagara kimwe nabyo mu bisagara byiza cyane bigize igihugu cha Brazil bari baramutse neza cyane ndavuga la Seleção de Brazil bari baramutse bakira equipe ya Argentine Albi Celeste yo bita Leo Messi ariko n'ama equipe yaragiye kubahura bona apologize bagiye kuba bakina batari muri monde imwe cyangwa batari muri mood imwe kuko ne equipe ya Brazil yari bura bakinyi benshi cyane bamwe na bamwe bagiye bari imumvune ndavuga nka witwa ba Vinicius Junior ugatereka kabitwa ba Neymar Junior ugatereka kabitwa basore bagiye batandukanye bahanaha ba Eder Militao bose ubona ko bari mu mvune ko bari bagiye gukina na Argentina nayo yari muri mood yari maze iminsi iri kiratsinda ariko nayo yarivuye gutsindwa nane yarivuye gutsindwa na Uruguay bitsinda bigira kuri bibiri byose kubusa bona apologize equipe ya Argentina imbere ko match itangura habaje haba imvururu zitari nke
hagati y'abafana ndetse n'abajejwe umutekano mu gihugu ca Brazil. Ndavuga abafana ba Argentine baje biyemera cyane, basanzwe ari n'abakeba cyane. Ndavuga Argentine na Brazil biza kuba binatuma haduka ikintu c'imvururu. Match yari kuba itangura igihe isaha 8 z'ijoro n'iminota 30, ariko iza kuba yegetswe imbere iminota 30 yose kubw'izo mvururu. Bona ni match muri rusange ubona ko ikunze kubizana induru hagati y'abafana, ndavuga ku ruhande rwa Brazil ndetse no ku ruhande rwa Argentine. Bona iyi ni match benshi bita ni super classico kabisa yo muri America du Sud, mu gihe bari ku kibuga cya Brazil. Ni ibihugu kandi binazinanye, nubwo binazinanye kuko byahuriye mu mafinali menshi, byahuriye muri za Copa America mu mwaka uheze, bagiye bahurira muri zindi Copa America nyinshi kandi twari tumenyere, kandi navuga ngo yari Brazil nayo ikaza yahoriza ukivugana ikipe ya Argentine. Ariko no musinda kugira ngo ni ikintu kimaze kuba gihinduka, kuko ibihugu byaje gukina byareka gutakaza byose byareka gutakaza inkino zari ziherutse. Ariko iyi match y'uno munsi mu gitondo cy'uno munsi niho yaba, ni match kandi yikivugisha n'ibinyamakuru byinshi, kivugisha n'abantu benshi. Twagiye tubona ihangana ridasanzwe ritari ryo mu kibuga, ritari ryo gukina umupira w'amaguru, ahubwo benshi bagiye banavuga ati bino bintu bivanze n'ubwicanyi. Kandi abona abakinnyi ba Argentine, kuko nk'uko batanga bivuga bwana Bertrand, match itaratangura hari ukuntu abafana ba Argentine baba bari ku match yose niko biba bimeze, baba bari uruhande rumwe, baba bari mu kirere kimwe bameze neza n'amadirapo ku mamayo, batanguye baririmba indirimbo kuko baheruka no gutwara Coupe du Monde. Baririmba indirimbo bamwe bafise amasanamu agaragaza igikombe cy'isi, abandi bagurije amadirapo. Hari n'abaririmba batyoza ikipe ya Brazil, batyoza ikipe ya Brazil. Abafana ba Brazil baza kugira ishavu. Ugiye kuraba ku rukino rw'ejo, navuga ko ari nka derby yo muri Amerika Latine, kuko ugiye kuraba ukuntu umugwi wa Argentine wari wipanze, byaboneka neza yuko bakeneye victoire. Kuko ugiye kuraba ingene batakaje imbere y'umugwi wa Uruguay, ukaraba ishavu bavanye mu kibuga, ukaraba ukuntu bari bamaze kuba nabo bidoga, wabona neza ko imbere ya Brazil hari icyo baza kubagira, baza kuba bagaragaza imbere y'umuguseruka wa Brazil, mu gihe umugwi wa Brazil wowe waheruka gutakaza imbere y'umugwi wa Colombia. Uno munsi uraje utakaje imbere y'umugwi wande wa Argentine, bariko batera baja mu yabira. Nimba ariko arondera qualification ya Coupe du Monde bakafisa amadefete nk'ayo, defete 3 zikurikirana, urumva si ikintu coroshe ku muguseruka wa Brazil. Tuzi ufise n'amateka adasanzwe yaba muri Copa America cyangwa Coupe du Monde, bagiye batwara Coupe du Monde zigiye zitandukanye. Je ku bwanje novuga neza kuri equipe nationale ya Brazil, izi mvune nk'uko Bertrand yagiye avuga, izi mvune z'aba Vinicius, Eden Militao, Neymar Junior zirashobora kuba ziriko zirabakora, kuko ni n'abakinnyi neza ko bafatiye runini equipe nationale ya Brazil. Ni n'abakinnyi ubona ko bafatiye runini equipe nationale ya Brazil. Mbara n'abasore bagira kuri 22 bari batanguye mu kibuga kuri buri ruhande. Navuga ku ruhande rwa Brazil bo bari bakiriye uwitwa Alisson Becker mwizamu, Emerson Royo ku ruhande rwa Tottenham yari ahari, uwitwa Marquinhos nka kapitene ku munsi w'ejo, Gabriel Magalhaes, uwitwa Carlos Augusto nabo bari bameze neza cyane. Hagati mu kibuga yari uwitwa Bruno Guimaraes, umusore yitwa Andre Rafinha, Rodrigo Goes, Gabriel Martinelli ndetse n'uwitwa Gabriel Jesus, bose bari bahari bameze neza cyane. Mu kurane rwa Argentine, Emiliano Martinez nk'ibisanzwe mwizamu, uwitwa Marcos Acuna, Nicolas Otamendi, Cristiano Romero, Manuel Molina, Giovanni Lo Celso, Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, Alex McAllister, sari nkunda cyane n'abahariya, Julian Alvarez ndetse n'uwitwa Leo Messi nka kapitene bari bahari bariko bararondera ibitsindo hari imbere. Mugiye abagiye kuba basubirira abandi ku ruhande rwa ekipe ya Brazil, uwitwa Marquinhos yasohotse yinjira, uwitwa Nino Rafinha arasohoka yinjira, Endrick, Gabriel Magalhaes arashoka yinjira, uwitwa Joe Linton yaje kubaronka n'ikarata itukura maze iminota 8 yonyine mu kibuga. Ndavuga uwitwa Joe Linton, uwitwa Gabriel Martinelli yasohotse yinjira, uwitwa Rafael Veiga ndetse n'uwitwa Bruno Guimaraes nawe yaje kubasohoka hinjira, uwitwa Douglas Luiz. Mu kurande rwa Argentine, Nicolas Tagliafico yinjiye mu kibanza cy'uwitwa Marcos Acuna, Enzo Fernandez arasohoka mu kibanza ahinjira, uwitwa Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso arasohoka yinjira, uwitwa Nicolas Gonzalez, Leo Messi arasohoka yinjira, Angel Di Maria, Julian Alvarez arasohoka yinjira, bita Lautaro Martinez. Bwana
Nicolas Otamendi igitsina rero yakubonye kuri pasi nziza cyane witwa Giovanni Rosells umutwe umeze neza ariya Kabisa. mutwe w'isiguru kabisa anya basore ba defenseur ba Brazil ukuntu barabanye mu maso aba ba Marquinhos ati uyu musore avuye Marquinhos yari yavuyemo kera yari yasohotse Eh. bavuga ati n'uyu musore kwereka igitsina kidutsinda ati uyu musore we ubona yari mu defenseur bashika nka batatu ba equipe ya Brazil aja aturuka kandi he igitsinda kibabonamo ni n'umukinnyi ubona neza yuko amaze igihe kirekire muri ekipe nationale ya Argentine uyu Otamendi ubona yuko ariko aranasaza mugari kagenda abikora neza ugiye kurana no muri Coupe du Monde yabafashije byinshi ukajya kuraba n'iyi match ibaye ku munsi w'ejo ni umukinnyi ubona neza yuko abandanya byigenzamo neza muri ekipe nationale ya Argentine nubwo imyaka iri kiramurega mugabo abandanya yandikira amateka muri ekipe yiwe cyo kubanye novuga ko ari ikintu ciza kuri Otamendi ni ikintu ciza kuri ekipe nationale ya Argentine yamaje ejo ku munsi w'ejo yamaze kuba itahukana intsinzi imbere y'igihugu wa Brazil ni ikintu kiryoshye cyane kuri ekipe ya Argentine bona apologize uwitwa Jordan yaje kubaronka ikarata itukura ku munota wa 80 ariko uwitwa Marquinhos nawe yasohotse avunitse ku munota wa 46 itasubirwa n'uwitwa Nino imvune zibandanye kuba ziyongera muri ekipe ya Brazil bagira n'imana nuko nyine batazosubira mu bihugu vuba ariko ngaho iki gice gikora ku migwi basanzwe bakina nabo batanga babandanya kuba ibintu bitagenda gice gikora ko amakipe basanzwe bakina kuko nyamba twanye Marquinhos iraba aha kwa Paris Saint-Germain umukinnyi mu defenseur novuga ngo niwe ngenderwa ko hari abafiseri na capitaine mu gihe adahari ntuza kuzana ba screener ngo bakine hagati mu kibuga bakiniye mu mutima wa defense bitandukanye n'uyu Marquinhos we amaze kubamenyereye ino nzu yo kwa Paris Saint-Germain ni imvune zana bakoze kuko sinuza kuvuga ngo niyo yatumye batsindwa kuko na liste de base yanatanguje ko yatanguje abakinyi novuga ngo batanamenyerewe yatanguje abakinyi novuga batanamenyerewe kapitene rero Messi nyuma ya match yaje aravuga ati ibintu byabaye ni tragedy muri rusangi ati si n'ibintu biri professionnel ndavuga ati ariko dukwiye kuba twiga natwe kuba twirotena haba ku mpande zose ndavuga ku ruhande rwa Brazil ndavuga no ku ruhande rwa Argentine ariko no muri yaje aravuga ati nibyo sinakinye match imeze neza cyane kuko yaje kuba rasohoka ku munota wa 75 ndavuga wita Leo Messi atariko ati dufise groupe ngo ibandanya ikora ibintu byiza cyane ati uno munsi twaje kuba dukora igikenewe ati ntitwakinye match nziza cyane kuko equipe ya Brazil yaje iradunigiririza muri rusange atariko twaje kuba dukora ngo ikintu ciza cyane ngo mu byari bikenewe kuko ngo ni intsinzi yari ikenewe ati ni groupe iri hamwe ngo kandi iri kirabandanya kuba inigenza neza kandi ibintu bimeze neza cyane ngo nibyo ngo twaronse intsinzi ngo atariko twari dukwiye kuba twarakinye match imeze neza cyane atariko mutibagira ko twatsinze igihugu ca Brazil nawe urumva ko yagarutse n'uburi nacyo aza anagitwengamwo gake ati byari byiza cyane kuvyura umutwe ati nyuma yo kuba twari tuzi neza ko twari tuvuye gutsindwa n'igihugu ca Uruguay ati nta kindi twari gukora atari kuza kurondera intsinzi ku gihugu gikomeye nka Brazil ari n'amajambo yaje kubashikirizwa n'uwitwa Leo Messi n'amajambo yashikirijwe na Kizigenza navuga ngo uno munsi bitandukanye ikipe ya Argentine ishishimezemo bitandukanye no mu myaka yaheze kuri ba Gonzalo Higuain ndetse n'aba ba Dybala biratandukanye gose kuko uno munsi navuga ngo bagiye bafata bakorera hamwe ikintu cyari kibuze muri Argentine hari abo cyo twita solidarité cyo twita guza gukorera hamwe mugafata mugakuraho yuko umukinnyi ari we muza kuba mwiteze ko ibintu ibi nibikana kari baza kubiba ahubwo mwese mugashyira ingufu hamwe mukaza mukabironderera hamwe byari bitandukanye na kiri gihe bari bavuga ati reka ni Messi aza kudeza ibitsindo reka ni kunwagira ni kunagwero aza kudeza ibitsindo ariko n'umunsi biratandukanye kiya gihe wasanga ekipe yubatse kwa abagabo bagiye bakurikira ekipe igisindo kitabonye Lionel Messi barako kironka ntuze Gonzalo Higuain cyaye kabona Aguero canke uyu Carlos Tevez wasanga ari bakinyi babona bo baza babonamwo ibitsindo muri ekipe nationale ya Argentine mu gihe bitandukanye n'ubu ekipe ya Argentine ikina collectif bakinira hamwe kandi ugiye kuraba aba bakinyi ba Argentine n'abakinyi bamaze kuba bamenyerana muri ekipe nationale yabo kuko baranaje batwara Coupe du Monde bari kumwe baza batwara Copa America bari kumwe kubwanje novuga neza yuko ni ekipe imaranye igihe kinini kandi biranafavoriza umukoca kuko hariho byinshi agenda akosora bivanye nuko bakinyi bamaranye igihe kirekire biratandukanye cyane ekipe ya Brazil yaje ibonekamo amaraso mashasha amazina mashasha bituma n'abakinyi bari basanzwe bazi nkagenderwako
bataboneka mu kibuga rero ikintu cya Argentine bavuga ko equipe nationale ya Argentine nibiri kitwara Coupe du Monde nibiri kitwara Copa America baricaye barabona ibikenewe kugira equipe nationale ya Argentine igere kure igere ku kintu ciza kuko ugiye kuraba iyi trio y'aba basore yaba Angel Di Maria, Lionel Messi ndetse n'abandi bana bakiri bato usanga ari trio igizene imeze neza cyane kandi ugiye kuraba baramaze no kuba baronka abasubirizi babo beza kuko ugiye kuraba ni equipe ya Argentine igwiriyemwo abana bakiri bato cyane ni equipe ya Argentine igwiriyemwo abana bakiri bato cyane witwa Lionel Scaloni yaje aragaruka neza cyane ku byabaye muri match ndavuga Lionel Scaloni anu umuseleksioneri cyangwa n'umuantreneri wa equipe yane wa equipe ya Argentina yanabahaye n'igikombe c'isi yaje aravuga ati muri rino joro ati muri football muri Amerika y'Amajepfo ati twari dufise urubanza urumva ati twari dufise urubanza hamwe buri mwese acanke buri wese aza kuba nishimira urwo rubanza twari dufise ati ariko oriye yo kubona urubanza ati twaje kuba tubona imvururu ingwano muri tribune ngo byaje kuba binatuma match yacu iza kuba inagirane ngo iza kuba inahagarara canke inateba gutangura atari ko muri rusangi ati dukwiye kuba tunamenya yuko imbere ya byose ibi bintu tuba turiko turakina ati tuba turiko dukina iba ari fair play muri rusangi ati tukamenya yuko ibyo tuba turiko turakina ari football atari kuza kugwana gusa ubona ko abarjantu ubwabo nabo nyene ubwabo batabyakiriye neza amajambo yitwa Lionel Scaloni ariko yavuze amajambo nyene nk'umuntu w'umusportive ndavuga muri rusangi witwa Lionel Scaloni n'amajambo navuga ngo yavuze amajambo y'inkora mutima kuko hari mbere ko match itangura hebanje kuba induru igipolisi ca Brazil kiraza kiragira guhumuza abafana ba Argentine ariko cabahumuje mu buryo novuga ngo nuburyo abakinyi ba Argentine batishimiye kuko cabakubise kuko sinzi nyamba babonye ama video hari n'umufana bakomerekeje ari mufana bakomerekeje biza gutuma match ibamwe amakosa menshi ikinanwa inzigo niko novuga kuko nyamba twabonye abasore bagiye baravunika bagiye bakurirwa amakosa menshi gushika naho abasore ba Lionel Messi na Rodrigo de Paul batangura kwatakana n'akagasore ko kwa Real de Madrid akakiro Rodrigo Goes baratakana babwirana amajambo agiye atandukanye ubona ko batakanye n'uwitwa Rodrigo de Paul ndetse n'uwitwa Leo Messi ni match rero novuga ngo yari match yagiye kuba mwugwanko bivanye n'uburyo abafana ba Argentine bagiye bafatwa kuko na match bahitsemo bari bagarutse match ngitangure baza kubona ko abafana ba Argentine nabo bagikubitwa Lionel Messi abwira abagenzi be ati twisubire no muri vestiaire ubundi dusubire muri vestiaire bino bintu n'ivyahumura kuko abakinyi ba Argentine binjiye muri stade ahubwo abafana ba Argentine nabo bacabongereza kajagari baravuga ati nacyo mutugira ni kipe yacu turayikunda batangwa kumanika ya madirapo yabo akajagari karongerekana Lionel Messi n'abagenzi babwira ati reka dusubireyo iyo minota 30 nibahumura turaza ntabwo tuyiraze match reza gukinwa n'inzigo bivanye n'uburyo abafana ba Argentine bariko bagenda bafatwa nabi n'igipolisi ca Brazil ni match ubona ko yabayemwo imvururu zitari nkariko ni n'amajambo Lionel Messi wanyijambo Lionel Messi yavuze ati sinubwa mbere no bintu babidukoze kino gipolisi ca Brazil ati banatwakirana na bitira abafana bacu kandi bakatwakirana nabi n'amahoteli ndetse na hoteli tuba twaraye mu gihe tuba tujye na kino gihugu atari ko bazoze baraza tu ariko sibo gusa n'ibintu biba kuri bose ko n'aba Brazil iyo bagiye muri Argentine nabo babakirwa na bimeze uko nyine ati tuzoze turaza zino ngo tuba turiko turanyinyana by'amaboko tuja mu kibuga navyo tuvyerekana nuko vyagenze kabisa ni match yari kiraba yari Brazil bari bakiriye kuri Maracanã Stadium neza Rio de Janeiro kipe ya Argentina ko Argentina baza kuba banatsinda igitsindo kimwe kubuza cinjwe n'uwitwa Nicolas Otamendi